Iteka n'umunezero ntangere vyo gusubira kubana namwe mwe banywanyi bakunzi bacu mubandanya kudukurikirana muherereye irya nino mu makungu ya kure. Mwese mudukurikirana muherereye ku mugabane w'abanyamerika bari irya nino ku mugabane w'abanyaburaya, mwese mudukurikirana muherereye ku mugabane wa Aziya abari irya nino ku mugabane wa Afrika, muri South Africa, Zambia, Kenya, Uganda, mu bihugu vy'ibibanyi, mu buraruko mu Rwanda, mu burengero muri Congo, abari irya nino ngaha mu gihugu cacu c'Uburundi, intara, amakomine, imitumba, ubucimbiri, imisozi bigiye bitandukanye bivanye n'aho buri umwe wese adukurikirana aherereye. Mwese ndabahaye kaze. Fyonda subscribe niba ukoresha ururimi rw'icongereza canke niba ukoresha ururimi rw'igifaransa, fyonda sabone hama uraca uja ngaha iburyo urafyonda no kwako kantu kameze nk'agakengeri, amakuru, ibiganiro dutohoza umwanya ku mwanya bizoja bigushikira aho uzoba uherereye hose kw'isi. Umukuru w'igihugu Varisito Ndayishimiye ari kumwe n'umukuru w'inama nshingamateka Gérard ko umwanya n'umwanya ibiriko biragenda bivugwa ngaha mu gihugu c'Uburundi bishobora gushirwa mu ngiro. Mu kuvuga ko buri umwe wese azogaragara ko yanyegeje igitoro, uwo nguwo azofatwa agandagurwe nk'uko bivugwa bishikirizwa na Gérard Ndabirabe. Ivyo niwe avyivugira wenyene ubwe, benshi bakaba bagize ubwoba. Ibintu nk'ivyo bishikirizwa n'umutegetsi wo hejuru, umutegetsi akomeye cane, umutegetsi afatwa nk'akarorero, umutegetsi ashobora gusubirira umukuru w'igihugu mu gihe ashobora kuba yafatiriwe. Urya Gérard Ndabirabe burya niwe agira kabiri, niwe ashobora kuja mu kibanza c'umukuru w'igihugu. Burya uko biteye si icegera c'umukuru w'igihugu gishobora kumusubirira, si n'umushikiranganji wa mbere, ahubwo uwohita amusubirira ni umukuru w'inama nshingamateka, uyu akaba ari Gérard Ndabirabe muri kino gihe. Ivyo rero bivuga ko iciyumviro ashikirije n'umukuru w'igihugu ashobora kuba akiziko.
Tuvuye kuri iyi nkuru reka tuje mw'ishirahamwe Braludi rihingura ibinyobwa ngaha mu gihugu cacu c'Uburundi. Iryo shirahamwe rero rikaba rivuga ko ibinyobwa kuba biriko birakena ngaha mu gihugu c'Uburundi biterwa n'ingaruka z'ikena ry'igitoro, ngo nizo mvo ziboneka zituma irya nino ngaha mu gihugu hose humvikana ikena ry'ibinyobwa vya Braludi. Ivyo biyeri rero biriko biragura umugabo bigasiba undi bivanye n'uko mu gihugu c'Uburundi ubukene bwo kwora amakara mu ziko. Ivyo n'ibiriko bivugwa n'abanyapolitike kandi bigashikirizwa na bamwe mu barongoye ishirahamwe Braludi, bavuga ko kuba ibinyobwa bitariko birakwirakwira irya nino ari ingorane z'igitoro z'ukungene abantu bashobora kuvyunguruza bigashika ngaho mu mihingo yose y'igihugu. Ivyo rero bikaba binakubitirako ko no mw'ihinguriro Braludi nabo igitoro kiba ari nkenerwa, ariko ngo ico bafise nabo ni bikeyi kugira ngo babandanye bunguruza ivyo kwifashisha canke ivya nkenerwa bifashisha muri iryo hinguriro. Ivyo vyose rero ngo ni ingorane ziriko zirashikira igihugu cacu c'Uburundi bivanye kw'ikena ry'igitoro. Bakaba nabo basaba ko ubutegetsi bwa Gitega bugomba kugira ico bukoze kugira ngo igitoro kibandanye kiboneka. Niba ari n'amadeni canke imyenda igihugu coja gufata mu makungu kirashobora gusimba kikajayo, ariko ivyankenerwa ngaha mu gihugu bikaba bihari, hama abenegihugu b'Uburundi bakazokwama bishura iyo myenda izoba yarafashwe na leta y'Uburundi. Ariko abenshi ngo bashatse gutanga imitahe ngaha mu gihugu c'Uburundi, gutanga imfashanyo iz'amayero, iz'amadolari, ngo umukuru w'igihugu na leta arongoye, leta mvyeyi, leta nkozi baciye bamaganira kure ivy'iyo ntererano. Izo ntererano bavuga ko ziva mu makungu bakabategeka uko bazikoresha, ngo mu Burundi ntazo bakeneye, bazokwama ari abakene ariko batariye ivy'abandi. Benshi babona ko rero uko kwanka izo ntererano ziva mu makungu Uburundi ari ukwihenda. Abategetsi b'igihugu boba barihenze mu kwanka kwakira izo ntererano n'iyo mitahe itandukanye yaza gushorwa ngaha mu gihugu c'Uburundi, kuko ngo vyari gutanga ubuzi, abenegihugu bakaronka ubuzi, bakaronka naho bakura amafaranga ashobora kubatunga mu buzima bwabo bwa misi yose. Naho mu mugambwe MSD nabo babandanya gusemerera bavuga ko ivyo ubutegetsi bwa Variston Ndayishimiye n'umugambwe CNDD FDD bariko baragira babona ko biganisha igihugu ahatemba. Uyu mugambwe wa MSD uvuga ko umaze imyaka 15 ngaha mu gihugu c'Uburundi ukora politike, ariko ngo gushikamangaya noneho barabona ko igihugu kiriko kiraja mu manga gusumvya uko vyahoze. Benshi mu banyapolitike rero bakaba basaba ko leta ya CNDD FDD yotanga imihoho irongowe n'umukuru w'igihugu Variston Ndayishimiye, botanga imihoho hama bagaca barondera abandi bategetsi batwara igihugu c'Uburundi, kandi ngo barahari
bakwije bashobora gutwara kuramutswa igihugu c'Uburundi bakagitunganya kikaja ku murongo, uko bavuga ko igihugu cabuze umutegetsi, arizo mvo igihugu kiri mu ngorane zitandukanye, mu bihugu bibanyi duturanye bikaba biboneka ko ivyo bibazo vy'ibitoro atabiriyo, ata ngorane bafise kuri ico kibazo. Kugira ngo amakuru mwene nk'aya aza gushikira fyonda subscribe niba ukoresha ururimi rw'icongereza canke niba ukoresha ururimi rw'igifaransa fyonda s'abone, hama uraca uja ngaha iburyo urafyonda no kwako kantu kameze nk'agakengeri, amakuru ibiganiro dutohoza umwanya ku mwanya bizoja bigushikira aho uzoba uherereye hose kw'isi. Mwe mwahejeje gufyonda subscribe kandi tukaba tubakengurukira cane, muri abo kubahwa.